Reka nsubire kubaramutsa no kubaha kaze mwese nk'abanywanyi bacu muri ko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Ndazi ko murindiriye ko tubashikiriza ibivugo irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibivugwa mu karere ndetse n'andi makuru agizweho avugwa irya nino kw'isi. Fyonda kuri subscribe kugira igihe cose dushize ko inkuru uraje mu bambere bashikirwa nazo. Kano kanya ngiye kugushikiriza amakuru atandukanye, amakuru turubuze gutangurira kuyavugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubabwira ku mupolisi kazi w'umurundi kazi yakoze amateka muri Afrika y'ubuseruko, amateka nyabaki. Uyo mupolisi kazi yakoze yitwa Adjudant Chef de Police Cecile Ntakirutimana, akaba asanzwe yitaho abana bahohotewe n'abavyeyi babo canke ababareze, akaba mbere afise n'abana batari bake. Ivyo yakoze ndetse n'ubushimwe yahawe muri Afrika turaza kubibabwira, turabe ukuntu bimeze. Turaza kugaruka kuri ubwo bushimwe ndetse n'igikorwa kidasanzwe uyo mupolisi kazi w'umurundi yakoze. Ndaza kubibabwira muri ano makuru twabiteguye mu buryo bw'itonito. Turaza kugaruka kandi ku makuru arabana n'umutekano w'akarere. Bagambere Perezida Paul Kagame w'u Rwanda agize ico avuga kunyeshamba za M23 zigisibije muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murazi ko hagiye hakunda kuvugwa vyinshi ndetse u Rwanda rukanagirizwa ko goba rufasha M23. Paul Kagame w'u Rwanda yagize ico avuga kubirabana n'ivyo vya M23 ndetse atanga umuco. Ndaza kubibabwira muri ano makuru navyo twabiteguye. Turaza gusimbira mu gihugu ca Ukraine turonse akanya naho tubabwire amakuru ahari. Hari igisagara gikomeye cane Uburusiya bwigaruriye, ndetse Perezida w'Uburusiya akaba yasavye abasirikare kongereza ibitero kugira bigarurire n'ibindi bice bitandukanye. Ndaza kubabwira ibitangazwa na Perezida Vladimir Putin ndetse n'ukuntu abasirikare b'Uburusiya bigaruriye igice ca Donbass. Turaza kubibabwira muri ano makuru mu buryo buramvuye. N'amakuru menshi cane ntayo nakubwiye mu mfunyapfunyura, genda uyakurikira ipoza kuraje mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi. Ufyonda kuri subscribe twashira ko inkuru ikagushikira mu bambere. Turazi ko mukunda amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbonesha kuri yacu kandi yanyo ICTV bonesha kuri imwe rudende ibashikiriza amakuru mukeneye kumenya avugwa irya nino. Kano makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru je ku masonga wa mupolisi kazi w'umurundi yandikishije amateka mu karere ka EAC. Ayo mateka ni nyabaki nkuko mubizi. Umupolisi kazi Adjudant Chef de Police Cecile Ntakirutimana asanzwe yitaho abana bahohotewe n'abavyeyi babo canke ababareze, akaba mbere afise n'abana batari bake imuhira aho abagaburira akongera akambika mbere akanabavuza. Akarere ka Afrika y'ubuseruko rero kakaba kamuhaye umudari witiriwe EAC Women in Leadership Award. Iryo shimwe akaba yarihawe inyuma y'ibikorwa bidasanzwe yagaragaje, ariko akaba atari naryo shimwe rya mbere aronse kuko yagiye aronka n'ubundi bushimwe butandukanye. Turaza kubugaruka ko muri ano makuru. Uwo mudari akaba yaronkejwe kubera ibikorwa bidasanzwe vyo guharanira agateka kazina muntu no kugwanya amabi afatiye ku gitsina mu gihe isi yari yugarijwe n'ikiza ca COVID-19. Cecile Ntakirutimana akaba akenguruka cane kuri ico kidari yahawe, mbere akavuga ko kimutegeye intege agiye kubandanya akora atiziganya, agasaba ababishoboye kubandanya bamufata mu mugongo. Uyu mupolisi kazi akaba yahawe akagashimwe, akaba atari akambere ngo kuko mu mwaka 2021 n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaramuhaye agashimwe igihe Burundi bwahimbaza intahe yo kwikukira. Eka n'umurwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu ukaba waramuronkeje agashimwe kubera ibikorwa no kwitanga yama yerekanye. Muri rusange rero akaba ari iyo nkuru no kubwira kuri uyo mupolisi kazi abatari bake bavuga ko ari intwari kandi bakamushima. Nkuko nari nabikubwiye, tugaruke gato ku makuru avugwa mu karere. Ni inkuru iriko iravugwa cane aho umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame
yagize ico avuga inyuma y'igihe kitari gito u Rwanda rwagirizwa ko rufasha M23 ndetse rukanashigwa mu bibazo vya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi n'abandi bategetsi ba Kongo bakaba baremanze ku mugaragaro ko ngo u Rwanda rufise abasirikare muri Kongo kandi ari bo bafasha umuhari wa M23. Perezida w'u Rwanda avuga iki kuri ivyo bivugwa n'igihugu ca Kongo? Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yatangaje ko u Rwanda rudatewe ikibazo no kuba Republika ya Demokarasi ya Kongo yaranse ko rurungika abasirikare mu mutwe w'ingabo z'umuryango wa Afurika y'ubuseruko zizorungikwa mu butumwa bwo kugarura amahoro muri ico gihugu ca Kongo. Kabe bivuze mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'igihugu kuri uyu munsi u Rwanda rwizihijeho umunsi wo kwibohora ndetse icarimwe n'umunsi wo kwikukira canke umunsi w'ubwigenge nk'uko mu Rwanda babivuga. Ni ikiganiro kibanza cane ku kibazo c'umutekano mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Perezida Kagame akaba yavuze ko ico gihugu kiwe cifuza ari uko ingabo zizokoherezwa muri Kongo zofasha mu gukemura burundu ikibazo c'umutekano muke mu karere. Kongo ikaba imaze iminsi yagiriza u Rwanda gutera inkunga umutwe w'abarwanyi wa M23 umaze iminsi uhanganye n'ingabo za leta ya Kongo. Uyu mutwe ukaba uherutse kwigarurira umuji wa Bunagana ku mupaka uhuza Kongo n'igihugu ca Uganda. Perezida Kagame akaba yavuze ko abagiriza u Rwanda gufasha M23 bavuga ibintu uko bitari. Kuri we gukemura ikibazo ca M23 bikeneye kwitwaza uburyo bwa politike aho kuba ubw'intambara. Akaba yagize ati icambere Kongo ifise ibibazo vyayo igomba gukemura, natwe dufise ivyacu nk'ibihugu vyigenga, hatabayeho kwivanga mu vyundi. Dushobora gukorana tubihisemwo, ntabwo bikwiye ko FDLR ikwiye guhabwa intwaro ngo itere u Rwanda. Perezida Kagame akaba yagarutse ku bindi bitero avuga ko vyagabwe n'abarwanyi b'umutwe wa Rudurunana muri Kinigi mu mwaka w'ibihumbi 2019. Ati twagize ibisasu vyarashwe mu Rwanda bivuye muri Kongo vyangije imitungo bikomeretsa abantu inshuro nyinshi. Turavuga tuti uko vyogenda kose dukeneye amahoro twempi. Hagomba kubaho amahoro mu Rwanda, hakwiye kubaho amahoro muri Kongo. Dukwiye guhana amahoro. Perezida Kagame kandi akaba yanavuze ko hari abashatse guhungabanya umutekano w'u Rwanda mu gihe rwari mu bikorwa vy'ukwakira inama y'ibihugu bihurikiye mu bihugu bikoresha ururimi rw'icongereza COGAM. Ivyo rero akaba yabivuze, ariko akaba nanone yagarutse kubirabana na M23. Kuri M23 mu bindi yavuze kubirabana n'uyo muhari witwaje ibirwanisho, akaba yavuze ko hari abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ariko akaba yanavuze ko yipfuza ikiza ariko n'ikibi kije ngo yiteguriye. Ikiza iyo kitaje mpora niteguriye ikibi. Ivyo bikaba bivugwa na Perezida Kagame kubirimo kuba muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Paul Kagame akaba yavuze ko yipfuriza ivyiza kuri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo no ku Rwanda, ariko ko ikiza iyo kitaje ngo bigomba gusanga yiteguriye ikibi. Mu kiganiro cy'umwihariko n'ikigo ca leta tangaza amakuru RBA yakaba yasubije ahanini ibivugwa n'abategetsi ba Kongo ko leta akuriye ifasha inyeshamba za M23. Mu ndwi iheze niho mu kwizihiza ubwigenge bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi nanone yagirije u Rwanda gufasha M23 kandi avuga ko izo nyeshamba zimaze gufata igice kimwe ca teritwari ya Rucuru ngo zitazigera zinjizwa mu ngabo za leta.
ahereye rero mu vyabaye kera Perezida Kagame akaba yavuze ko iki ari ikibazo c'abanyekongo bavuga ikinyarwanda kitigeze gikemurwa neza, ari nayo mpamvu gihora kigaruka. Akaba yemeza ko ikibazo c'inyeshamba za M23 kugikemura ndetse kugikemuza imirwano nk'uko ngo vyakozwe muri 2012 hashigwaho umutwe w'ingabo z'ibihugu vy'akarere vyari amakosa. Ico gihe izi nyeshamba zikaba zaratsinzwe zicikamwo kabiri, igice kimwe gihungira mu Rwanda ikindi muri Uganda. Ibi bihugu vyompi bikaba vyaragirizanyaga kuzifasha, ibihugu vyompi bikaba vyagirizwaga kuzifasha ariko bikabihakana. Imyaka 10 inyuma yaho izi nyeshamba zikaba zasubiye kwisuganyiriza ahegereye imisozi y'ibirunga muri Rucuru mu ntara ya Kivu ya ruguru. Perezida Kagame akaba yagize ati twakomeje kubibutsa ko hari inzira za politike zo gukemura ikibazo zitakoreshejwe. Akaba yasubiyemwo ko ikibazo c'abanyekongo bavuga ikinyarwanda n'ihohoterwa ngo bakorerwa iwabo ari ikibazo kiraba ubutegetsi bwa Kongo, ndetse ageraho abagereranya n'umwana ukora amakosa akaba ari we arira. Ati ni gute uvuga ngo abantu ntibakiri abaturage b'igihugu cabo, aho abantu iteka bazohora barwana bashaka kugira iwabo. Akaba yagirije abategetsi ba Kongo ko bananiwe ivyo bagiye bizeza gukorera abarwanyi ba M23 batsinzwe bagahunga mu mwaka w'ibihumbi 2012. Ati kugeza vuba aha imirwano igiye kuba twavuganaga nabo abategetsi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubaburira ibigiye kuba dushingiye ku makuru twabonaga. Kagame akaba yavuze ko u Rwanda rudafasha M23 nk'uko abategetsi ba Kongo babivuga buri gihe iyo yabananiye nk'uko yabivuze, ahubwo akaba ashinja igisirikare ca Kongo hamwe na MONUSCO gufatanya n'abarwanyi ba FDLR barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu mirwano barimwo na M23. Ivyo birego ariko bikaba vyahakanywe na MONUSCO. Umutwe wa FDLR nawo ukaba wavuze ko utari mu mirwano irimwo kubera muri Kivu ya ruguru. Kuri FDLR Perezida Kagame muri iki kiganiro akaba yagize ati ntivyakwihanganirwa ko FDLR canke abasigaye bayo bahabwa intwaro ngo batere u Rwanda. Imirwano iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yongeye guhungabanya umubano w'ibihugu vyompi, ubuhahirane yongeye ndetse no kwibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda muri Kongo nk'uko ONU ibivuga. ONU ikabivuga kandi ko kuva ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu kugeza ku ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu abantu 150 bamaze kwicwa, naho abantu 700 bakava mu vyabo kubera imirwano ibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gusozera hano makuru ntari naguteguriye kuri uno mugoroba, ngira nkubwire ku nkuru ivugwa mu gihugu ca Ukraine. Muri Ukraine ibintu ntago vyoroshe cane. Amakuru y'aka kanya dushikira nuko Uburusiya bagafashe igice kinini ca Donbass. Amakuru ahava avuga iki nivyo ngiye kukubwira muri kano kanya, turaba uko intambara zifashe muri ico gihugu nyene ca Ukraine. Turavye ibirabana n'ivyavuzwe kuri ico gihugu nuko kuri ubu ngo Donbass yoba iri mu minwe ya Ukraine. Ivyo bibaye nyuma yaho hari gace gafashwe n'Abarusiya. Ukraine nayo ikaba yahavuye yemeza ko Lysychansk yafashwe n'ingabo za Russia. Igisirikare ca Ukraine cahavuye cemeza ko igisagara ca Lysychansk kiri mu buseruko cafashwe n'ingabo z'Uburusiya. Ibiro bikuru by'igisirikare ca Ukraine vyatangaje biti inyuma y'intambara zikomeye i Lysychansk vyabaye ngombwa ko ingabo za Ukraine ziva ku birindiro vyazo. Imbere yaho umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu
akaba yari yamaze gutangaza ko ingabo ziwe zafashe Lysychansk kandi ko ubu zigaruriye intara yose ya Luhansk. Ingabo za Ukraine zikaba zahavuye zirengerwa. Ibiro bikuru vy'igisirikare bikaba bivuga ko mu ntumbero yo kuzigama ubuzima bw'abarwanira Ukraine hafashwe ingingo yo kuzivanayo. Bikaba bivuga ko Abarusiya babarushije inguvu mu nzira nyinshi, harimwo ibirwanisho vya rutura, indege, abasirikare ndetse n'ibindi. Perezida Volodymyr Zelensky akaba avuga ko ingabo za Ukraine zizotegerezwa gusubira muri Lysychansk kubera ubuhinga bwazo n'ibindi birwanisho vya none biriko birongerezwa. Imbere yaha umukuru wa Repubulika ya Chechnya akaba yari yatangaje ko yo yitwa Checheni Ladvrov yari yasohoye ireresi niyerekana abarwanyi ba Chechnya bari hagati mu gisagara ca Lysychansk, hari mu burengero igisagara ca Solovansk kiri mu minwe ya Ukraine, naco cugarijwe gicucagiwe amabombe aho abantu n'imiburiburi batandatu basize ubuzima. Intara ya Donetsk iri kumwe na Luhansk ikabigize akarere kagizwe n'amahinguriro ya Donbass. Imbere gato yuko atanguza intambara, Perezida Vladimir Putin yemeje Luhansk na Donetsk nk'intara zigenga ziyonkoye kuri Ukraine. Ingabo zishigikiwe n'Uburusiya zatanguje intambara mu mwaka 2014. Haraciye indwi irenga ingabo z'Uburusiya zigaruriye Severodonetsk, igisagara cacitse umunyota inyuma y'amayinga atari make camaze gitegwa amabombe n'Uburusiya. Slovansk na Kramatorsk nivyo bisagara bibiri mu ntara ya Donetsk bikiri mu minwe y'ingabo za Ukraine. Ibibombe vyacucagiwe Slovansk ejo kwa Mungu vyatumye haduka imirwano mu duce 15 nk'uko umukuru wa Vladimir Laihaki abivuga imbere video yerekana imyotsi myinshi hejuru y'ico gisagara, avuga ko ico gitero c'amabombe gikomeye giheruka. Amashusho yacishijwe ku rubuga rwa Twitter yerekana ibiturika bikomeye biboneka kure. Slovansk nkuko indonda sanamu ibisigura yacishijwe ko na Rulia Menderi yahoze ari umuvugizi wa Perezida Zelensky. Kuri ubu amakuru hadushikira nuko perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko abasirikare bo babandanya ibitero bakigarurira n'utundi duce dutandukanye, nyuma yuko bivugwa ko kuri ubu Donbass yoba yosiri mu minwe y'abasirikare b'Uburusiya. Ngayamwe mu makuru yaragezwe yavugwaga cane ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere ka Afrika y'ubuseruko ndetse n'irya nino kwisi. Banywanyi bacu bifuza kurejo amambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibitugushikirizo fyonda kuri subscribe twashira ko inkuru ikagushikira mu bambere. Mukanya ndaza nkubwira n'ibindi bitandukanye biriko biravugwa irya nino.